Abakunzi b'ishirahamwe BMBC turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Jewe muri kumwe nitwa Uwamahoro Asheri. Uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe BMBC aho tugiye kuyaga ku bintu bigiye bitandukanye na cane cane mu mwuga wacu wo kubaka eka ndetse n'ibindi vyinshi. Rero mu minsi itari myinshi cane hari ikiganiro twigeze gukora aho twavuze na cane cane ku ngorane ziri mu gisata co kubaka na cane cane aho aba engineer usanga bafise ububangukirwe kanaka mugabo bakabura ahantu bavyerekanira ngaha kuri tere no kuvuga ngaha mu gihugu cacu kubera yuko nabazana ibikorwa vyokozwe n'ababa engineer baca babiha abantu b'abanyamahanga ugaca usanga umuntu ubushobozi arabufise mugabo ntuzopfumenye ko abufise kubera utamuhaye aho abyerekanira. Rero twashaka tuyage n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe BMBC tumubaze none ka muyobozi mukuru ko twavuze zirya ngorane nta zindi ngorane zoba ziriho ngaha mu Burundi na cane cane mu gisata co kubaka. Urakoze cyane Ashe, urakoze gose. Nanje nimvira ko abariko baraba kino kiganiro baramenyereye. Jewe nitwa David Ntamakuriro nkabanyoboye ishirahamwe BMBC. Kuko mu bindi dukora mu hanini mu gisata co kubaka aho tugira ibintu bya architecture na construction. Tukaba tumaze nk'imyaka itari mike igera kuri 10. Rero birumvikana ko dufise comme experience amakuru twosangira n'abakunda kutwumviriza kuri kino kibazo kijanye n'ingorane zihanze kino gisata mu gihugu cy'u Burundi. Rero twaravuze nkuko bivuze ingorane ya mbere shingiye kuvyuko abahinga b'abarundi batemegwa mbere bakareka no kwemerwa mbere n'abanyene baje n'abantu biwabo nyene na leta nazo kagita bemera kwari gusaba ko n'imigambi ukanabona mbere n'ikintu nka twege twukora mu byo kubaka ikubaka kuvuga ati jewe nkiyo nasaba gutanga proposition nayo gutanga ikintu ciza kurusha haje kirumvikana kubera cakoze n'umuntu petetre mu mahanga sivyi wabo sivyi mu gihugu cy'iwabo ntatahura neza kahise n'ibindi bintu rero iyo niyo ngane ya mbere twabonye yuko aba engineer bo ngaha barashomereye kubera batemerwa nabi wabo rimwe rimwe ego nivyo nta gihugu na kimwe ku isi abantu bose baronka akazi mugabo nibaza ko ngaha ari ivyo kuba usanga inzu iriko yubakwa n'undi muntu avuye ahandi hantu atanakoresha ubuhinga ariko hagira ivyigwa atanakoresha ubuhinga kadamu umuntu ngo expert ngo avuye muri Tunisie cyangwa avuye ngo muri Amerika wowe namwigisha urumva nivyo birahambaye abatakazi babimenye reka ariko tuvuge indi ngorane ihambaye ihanze kino gisata cyo kubaka tuzomara iminsi tuko turavuga kuri kino gisata hanyuma mu gutangura tubwire abatwumviza yuko muri BMBC nitwa expert tenga ari twita ba expert tuge tuvuga ubuzima tubamwo nk'abafundi aya makuru dutanga tuyavuga nkuko ni nka experience ofite du partage tuzi neza ko ishobora kugirira avantage umuntu ari wese afise umutima wo kuyumviriza rero muyumvirize comme l'experience abakozi ba BMBC babashikiriza ishingiye kuvyo tuzi kuvyo twabayemo kuvyo tubamo hari ingorane rero ishingiye kuba ata amasosiyete akomeye ari mu gihugu rero ari kibazo gikomeye none nimba abanyamahanga baza gukorera ngaha mu gihugu kubera iki abarundi nabo bataza gukorera amahanga waza ko ugiye muri Gabon muri hari amasosiyete ngaha aye afise ibisanira ngaha aye wosangayo ugiye muri Kongo Kinshasa ugiye Kigali ugira hariya ugira amasosiyete wosangayo akomeye yakuze akava ngaha akagurira hariya kirumvikana ikibazo rero cy'abanyamahanga baza gukora ngaha sini c'abantu bahubuzi abanyamahanga sini ca leta bibe ubuzi haba mu vyigo haba mu kubaka abanyamahanga ni ikimico y'abarundi itatwemereye kuronka amasosiyete akomeye aho rero tugomba kuvuga no munsi tuzovuga n'ibindi bibazo mugabo
uno munsi tuvuga ntidufise amasosiyete akomeye. Amakosa ndashira bwa mbere kuri kahise karahambaye gose, twaciye mu ntambara, bwicanyi bya politike bya zuguruzuguru, nkaje bimwe byatangiye ntaranabaho birabandanya gushika ndabibona byinshi bibi byatumye bidekuraje l'esprit entrepreneurial, ko byumvikana ko n'aba entrepreneur bashobora kuba baranahasize n'ubuzima bamwe tutazi nka jewe. Rero ivyo bintu byaba byarahinduye nimba byarigeze kuba bimeze neza mu gihugu, ukunda abantu babona ivy'imitahe. Abantu baragira ubuzima bwo kutabona kure, umuntu akamara abamenga ariko akuramo ahunga. Rona je mu ntambara muri za 1995 hujyo nari umwana mugabo yabonye ibintu byagenda. Ikintu cyose umuntu yakora haba muhiriwe haba ku kazi yakora sahura. Umuntu yakora mu bihe by'intambara yakora sahura, yerekana kumenga je hazobari kandi byarumvikana. Rero biboneka ko n'igihe cy'inyuma y'intambara byarase ko abarundi bagira amasosiyete akomeye, kuko bashaka societe mu myaka 10 myaka 20 kabikomeye kabishitse no muri Tunisia hehe muri Afrika y'Epfo. Mugabo ntibikunda kubera abarundi afise imitima imeze ukundi, kuko turabona abantu bagira amasosiyete ntikomere kandi yari yarashitse ku rugero rwo kuyikomeza. Umuntu agira amamiliyardi hakaro ari mu byo kubaka, akaronka amamiliyardi menshi akunguka, akacaguma yubaka amazu yo gupangisha. Rero aha ngo badahavuge na Simbatata, umuntu w'umufundi aho kuvuga ati reka mvume nubaka amazu ngurisha. Ubona mu bindi bihugu agira real estate, ibyo gufata ikampani gafata akarere ikubaka amazu, atwe nabyo twoshobora bisaba uburyo bwishi. Mugabo n'umugambi twumva ukenewe unakunguka, niwo kumva wo besisamo azatuvugisha kirumvikana nk'ufise amatongo n'ibindi. Rero mu bindi bihugu iyo umuntu nka BMBC irenze n'urugero rwo kubakira abantu, tukaronka abakiriya benshi, tukaronka amahera, mu bindi bihugu bacafata isosiyete usanga ifite nka Kigobe iri kwirubaka nk'amazu yubaka igurisha. Urumva mugabo ngaho mu Burundi hageze kuri urwo rugero ntabigenza gutyo, avuga ati no ibi bya entreprise byo gukoresha abakozi benshi biraremereye, reka ndayiyegeza amahera umuriyadi wose ashira mu mazu, akagura imiduga kumbura bamwe. Ariko ahandi soko bakora, ahandi barabakure, ikavuga ati ko ndose amahera reka ngira ibintu bizotuma abana banje l'entreprise baguma bayiryohererewemo, bahakaza abantu benshi, yagure ibenge internationale. Nico gituma tubona yahora yikorera wenyene, ejo ashashiranga abandi bantu abakozi, ikaba administration, akaronka umudafe, akaronka umudirecteur technique, akaronka musharwa, akaronka navyana bitaka ibintu byinshi nyene bisivyo, akaronka ama parking, akaronka ama atelier, akaronka ama garage n'ibindi byose. Urumva abantu baza kwinjiza bwa mbere yari nka jewe, urumva kera nari jeje nyene, none ubu turi abantu benshi ngaha mu biro, abantu benshi kuri chantier. Nukuvuga ye systeme rero iyi hari entreprise biri kwirakura. Mugabo mu Burundi uzohasanga abantu bavuga ngo twarira mu mufuko, umuntu yarose ibintu byose bishoboka, mugabo yase kwangaja n'umuntu umwe amufasha ngo yahava hemba umuntu, ngo yohava ngo adarasora amera kwezi. Ugasanga umuntu na biro ntiyayubatse kuko nta mugambi afite kuyikuza entreprise. Urumva ivyo rero bishingiye ku mitwe y'abarundi, hagera n'ahantu bakunguka cyane bakankunguka gose. Umuntu akora ibintu mu Burundi, dufate asatisfait na marché Burundi, sinzi ko hari bazisatisfait, aho kwagura ngo aje muri Kongo agatangura bwo agacavuga ati ndahagaritse ndarosa amahera azontunga, ndahagaritse ko ndose amahera n'amazu zopangisha n'ibiki nahomba, ndahagaritse entreprise, reka mpere muri senkante njya amahera ndazi nzopfa tarahera. Mugabo mu zindi culture, mu yindi mico y'abandi bantu mu bindi bihugu, ageze muri ya myaka akabona entreprise igiye kumusumvya ingufu, aca yangaje abajene directeur abadeje, sivyo batwara. Nanagira nk'uwakire banko board canke BCB canke nde leta kwikire amasosiyete kugira niyo yatwara. Iyo rero bigeze muri iyo myaka
dufise ikibazo mu Burundi cyuko banyene amasosiyete baca bayica kugira baze basaze nawe yashaje. Umenga iyo sosiyete ibandanije yoba hombye. Urumva ukuntu rero tugira amasosiyete apfana na banyeneyo, nico gituma tutaronka amasosiyete adakwaka amahanga, nico gituma tutaronka amasosiyete akomeye ngaha. No ngaha mu Burundi nta masosiyete hariyo kwa nkaya mato. Wumvise nka Belle 12 niveau, kumva Belle 12 niveau canke kumva hariya na leta irarabiti aha hantu nta expertise no haronka, reka mpabanyamahanga kubera ikitahaje, kubera aba entreprise batubaka ama entreprise, abantu bene batubaka ama entreprise yabo, ugasanga umu entrepreneur akora nk'impunzi. Urumva umu entrepreneur akorera amahera mu byo kubaka canke mu bya informatique canke mu bintu byinshi, akaharonka kandi amahera akamwitaba, mugabo ntiyigera gira asiga na trace. Nka BMBC atariho turi turafise l'entreprise ifise mwebwe ifise n'abandi twimbira ko yobandanye ba kuko ivyo dukora ntibiri personalize. Je ntahari byo bandanye uba duha amahera ejo jatariho ndi bukeye simbe nk'indahari akazi kiyo niko bandanye ntiyogera anavuga ngo mbeyeme ngo ibintu ngo byanjirwe mu kaga kubera ngo twabwiye na David oya kuko na contrat yose je mba nayanditse kirumvikana. Nukuvuga ko nk'akaro muri BMC twebwe twaragize entreprise twifuza ko itazoherana na twebwe mu gushinga inzego zizoyikorera, twaba dufise amabanga menshi, twaba tutariho turi, twaba twarashaje. Urumva mugabo urumva abandi bantu bagira amahera na entreprise gatoyi nta nivyo dutunze, mugabo abandi bagira amahera agatunganirwa akanka kubakira entreprise abana biwe. Wewe rero ni washima ko engineer wabyawe na ama entrepreneur yarafise entreprise yubaka, urumva uzotangura gushasha nko yatangura bizoshaka kunanira kuronka ingufu zizotuma higabana babana. Tuzokwamara dufise ama entreprise atangura, tuzokwamara dufise ama entreprise adafise ingufu, kuko umuntu ashinga entreprise agiye gusaza akayiheza, umwana we akayishinga agiye gusaza akayiheza. Mu bindi bihugu nta muri diaspora aba twe dukorera barakubwira ati muri Amerika iburaya hari ama entreprise yitwa familiale, sekuruza wiwe akaba yarayishinze mu myaka 500 iheze, ayishinze akayikorera neza, akabumizirwa ku bakiriya nkuko twe tumeze. Hanyuma amaze gupfa abana biwe bakabandanya wa murongo imyaka 500 igahera. Ni kuvuga uwo muntu yararinze agashomeri umuryango wiwe, agaca karinda mu gihugu, agaca atuma itunga rye kuryongerekana, sivyo? Kuko ama entreprise yariko arakora material nk'akarorero, arakora ama nouveau produit yinjiza amahera mu gihugu, arashaka no gukwega abakiriya bava mu bindi bihugu. Urumva mugihe iyo entreprise ariyo kwisumamo, urumva nyene voilà. Rero nka jewe ni muri generation twege nivyo muri BMBC turafise akazi turakora, turabaho, turankumera adutunga, naho tubona ko ari make kandi byatumwe nivyo byuka ama entreprise ngati yubatse. Mugabo ndi muri generation y'abantu y'aba engineer bashomereye kubera base batabakunze. Ni muri generation y'aba engineer iyo aba base wacu badakora nk'abimuka baba bafite abashirahamwe n'abatwara. Urashaka kuvuka ufise so wa umu entrepreneur akorera mu byo kubaka, urumva ukavuka ufise so wa umu entrepreneur akorera mu byo kubaka, mugabo we ntumube ukaba n'umu engineer ugasanga ukazokura so isosiyete yaramaze no gusiprima. Urumva ari uko yari gukura akavuga ati ko mfise 50 reka ndenda mujana mu mamarché mu ma discussion mu ma négociation, mungu wanje na gyasi wasanta nce mvamwo abandanya kuza entreprise. Ivyo rero mu Burundi ntibiba kubera abavyeyi bariraba gusa, bariraba gusa. Burya hari ikibazo kinini mu gihugu cy'u Burundi. Kugira uzubirabe uzoza ubona kugira ubone mu Burundi umutunzi uzomumenyera ku cyuko ariko arikura abana biyambura, uri umaze nka humanite aho natakurungitse ugeze mu windi na hatakwikuye ukiri uruyoya mbije ngo ndafise amahera ngo nta mwana wanje kwiga mu Burundi. Koko yereke abize mu Burundi baba bakuru b'ibihugu ko ba entrepreneur ko n'abatize baba ba entrepreneur bakomeye.
umwikura kubera iki? Ubwenge, ubushobozi bwo kudandaza, bwo kunguka mu buzima ni education yindi, si kujya ko mashuri. Oya, umuntu ntumugire mu dogiteri ngo atanga akazi, uzoca akora entreprise. Ni birebire nyene, ni birebire. Naho ndiko ndavuga aba entrepreneur ngo bapfa babimaze, mugabo sino kwibagira yuko ari abantu badasanzwe. Nta mu entrepreneur n'umwe aba ari umunebwe. Ntiwoshobora kuba entrepreneur uri umunebwe. Iyo mubabonye barenganye, ntimuze mumere nk'abajya baguma babahamagarira ko akabi. Abantu mwumva bafise amashira hamwe bashinze, nabo bambere barayahawe n'abavyeyi bagashobora kuguma bayatunga. Muze mumenye ko ari abantu b'abakozi. Gukora ishira hamwe biraremereye cyane. Nabo nyenda bakeje, nabo mbere bagiye bazimaze, nabo nyenda bukeje, kuko benshi byarabananiye. Gushinga entreprise biragoye, kuyikuza biragoye. Urumva? Mugabo nituremere nk'abantu rero, kubera ari mu entrepreneur afite amahera, aho gufata abana be ngo abiyegereze, abigishe nimba ari comptabilité, nimba ari architecture, ukuntu bazokora uwo mwuga bakawuteza imbere, ugumubona acabiko akaja muri Amerika. Umwana acavayo ari sinzi ukuntu ameze. Si bose muri amabari bariko bariga muri Amerika, Buraya, muri Bushinwa he. Mugabo ndazi muraza amatemo y'abantu batunze, aho gutegura abana ngo baze bari amaterepise yabo, wacha barubika hanze ngo bagomba kwigisha ubwenge ngo baze birondere. Wewe urondera gute? Ko uko imyaka igenda niko bizoza biragora gukora amasosiyete akura aba manini. Ko kujya ko muri Amerika bavuga bati muri Amerika urakura, i Buraya ukavuga ati je ko nakuze data atari mu entrepreneur, reka cyubwenge nze nkore abandi ba entrepreneur, sivyo? Nzembe mu PDG mu ADG mu kiri ki entreprise, sivyo? Mugabo ngaha haracari amahirwe yuko umuntu akuza entreprise. Urumva rero ufise ubutunzi, ntibirukana abana ngo mva ko muje muri Amerika, kuko birababaje kubona umwana w'umutunzi ariko arasereva muri restaurant ikomeye ngahe Bujumbura, ukazamva se yo ariko arihaya yamwigishije ku mamiliyari je répète, akiga nko muri kaminuza muri Amerika canke i Buraya canke muri Kenya canke muri Uganda ku miliyoni amajana, avuyeyo agashikira gukora akazi dufate nko muri banki, dufate canke muri restaurant canke anywhere else. Uwo muvyeyi wumva bayiyumvira neza ku mwana wiwe, umwana w'umugwizatunga yokorera uwundi muntu kiretse uwo mwana yabaye ikinani. Umwana ashaka kunanirana akavuga ati je ntadoshaka. Mugabo umuvyeyi yakwiye gutagetinga kuva mu bwana, umwana akorera amastage muri entreprise yase, akamutegura. Bavuga twege twiga kera mu Kirundi, bavuga ko abana bazoba basamuragwa b'umwami, abana bazoba basamuragwa ntibaregwa nk'abandi bana, baragira abantu bitabareja, bazoguma babereka ko atari abantu basanzwe. Amwigisha murandaba nko muri Maroc, umwana wa Mohamed 6 uzomusubirira, nukuvuga ashafite imyaka 10 ningaha, mugabo nubu nyene abamuzeza amabanga nk'ay'umwami, kugira ngo anytime se wagize ikibazo abandanya rafera. Voilà, ni bire bituma ubona imiryango mu Burundi y'abantu bahora ari entrepreneur kera, bagashomera ugasanga umwana ariko urukonda rwararekereye, inzara mu kumwica, se yamuguza tunga kubera se yirondereye gusa. Acavuga ati reka nagwishe muri Amerika, hanyuma uzokora muri banki kujya nabigenjeje, uzokora muri restaurant, hanyuma uzotunga uzogira. Ntiyigeze yumvira ati bizohava bimugora, kuko kuba entrepreneur biragoye. Abo bantu mubona baguza tunga, muzere mumenya ko abantu basanzwe, kuko bigoye gukora. Umuntu go muri yaridi bikanga ko umutunzi ukaguhererako, kuko ni ibintu nyene nje niyumvira ko bigoye nyene. Nkurikije ukuntu ubuzima je mbamwo nkiri muto, ndavyira abantu bafise ibintu byinshi, nje niyumvira ko ukibirabona ko bitoroshe. Nta munebwe wo mu entrepreneur, nta munebwe yo mu entrepreneur, nta n'umuntu akunda kuruhuka yo mu entrepreneur. Rero ufise umwana wawe ntibiyumvire ko bizokora ko abishika ko utamuteguye, kuko si ibintu abantu bose bashobora, bisigara ko mutegura. Ntujyoherwe n'umu entrepreneur abana bawe bariko barakora akazi mu bandi bantu. Insubiye nyene kuja mu bindi bihugu,
washaka kumva nk'akaronko muri Tanzania hari umugwiza atunga yitwa Mohamed Dewji. Uwo muntu nyine ayo makampani yo muri Tanzania ubona menshi nyine manini yakujije itunga ryase entreprise yase ayikura muri ibi ayishira muri ibi mugo ntiyatanguriye hasi. Niwaja muri Amerika uzosanga Bush yabaye president yari umwana uwabaye president. Ukaja muri Canada uzosanga ba Trudeau bari abana base nabo bari aba president. Kirumvikana kugira ngo none umuntu aze atoraniraga ibyase urumva inguvu se aba yarakoresha kugira ngo ivyo bintu bicunde honye n'ubwa mbere bona ko uwo muntu aba yaramwiyegereje barakuranya agumye ameze gutya. Naho je ntagwanya kwiga amahanga nibi by'abavyeyi bikura abana akazagwisha amahanga biko biradukenesha cyane kuko ababigira babara abana abavyeyi batunze babara abavyeyi bafise ibintu bosigarana abana bagasigara baduha akazi bagasigara baratuma turonka akazi. Ibi byuko abavyeyi bafata abana babo bakazagwisha amahanga bakabakora mu gihugu bakabakora impande y'ama-entreprise yabo mbere nabo bana bakazokena biriko biratuma dusubiza inyuma cyane. Ufise umwana ukaba uri umugwiza atunga mumenyereze kugwiza itunga ryiwawe nyene azafashe igihugu kugabanya agashomeri aze nawe nyene umuri nawe nyene kuzoshomera. Kirumvikana kubera kudandaza biragoye ku buryo usanga ibyo by'ama-entreprise nabo bana nabo batunze iyo baje amashuri muri ivyo bihugu ntibemera kugaruka ino kuko umuriro umu-entrepreneur yota umuntu afise entreprise umugwiza atunga umudandaza uruhagira niwo umuntu yikuriye mu biro hariya ngo abushobore. Urumva ubu rero umureze ngo azaye imashini ry'amahera yase ivyo kazoshaka gutuma basi abuzukuru bawe batazobaho neza kuko uwari kubakorera yari uwo mwana wajanye kuzobaho mu kirori mu gusayangana. Kirumvikana rero nivyo izo mvo zose rero zizatuma tutaronka ama entreprise akomeye kubera yuko abari kuyadusigira ngo tuyakuze bapfa bayamaze. Nizo zitubona umuntu ino ngaha mu Burundi ageze 50 ntusubira kumenya entreprise iyo yari afise yari uzosanga abantu bagumye mu miduga myiza utumenyesha bakora kumbe bari aba entrepreneur baroraniwe kera mugabo mu bindi bihugu nk'ubu nk'akaronka Alibaba ba Jack Ma abo ubu ntiyagikorera ama entreprise yabo barasezeye bagize administration bavuga bati musigare mwimenya jewe ndashaje ntayiruka itabunda. Ba Bill Gates nuko nyene burya muri office ya Microsoft nukibasanganye barazi nyene ko atamaho abantu baraseze bahaye abajene iyobora cette entreprise. Kirumvikana atiyobora ntayiruka itabunda. Rero ibi byuko mu Burundi abantu basiga babimaze amatebiza yabo afuditse canka ugasanga abana basigaye baragera ibintu batazi ntunamenye ngo ibi bisehe bishingiye ku bavyeyi biyemera bibaza ko bazokwama umu entrepreneur si umuntu yama si umuntu eternel. Ni wabona urose ameruka gira entreprise jewe ndayivuga nk'umuntu asoma ijambo ry'Imana Bibiliya irigisha ibintu byinshi kukuntu umuntu ameze. Ukoze ukunguka menya ko utamaho ukoze ukagira inguvu menya ko uri umuntu nk'abandi. Gutyo rero wiyegereze abana bawe abakozi bawe abakozi ba entreprise ukoramwo ubategure ko boshaka gukora ejo utari huri ntuvuye muri napfa bizoba vyiraba uburi umuntu mubi. Kirumvikana ntidugapfe tubimaze. Rero iyo mvo ituma nta ma entreprise akomeye tuzoronka mu Burundi abavyeyi bacu bagipfa babimaze kuko mubona yuko abazifise nyinshi mwe za Sojeya za Borore za izo nyene kandi baza Microsoft za Apple none abazishinze ubu baza ko bakize nuko na application yakogwa abakiriho barashaje sivyo mugabo zibandanye nyene umurindi banyenezo bari bazi ko batazokwamaho barateguye rero administration kugira ngo igihe batazoba bariho ibintu bizobandanye. Nuko rero iyo mubonye abantu bashemereye mu Burundi tahura ko atari leta gusa ibibazwa birabazwa n'abavyeyi banyu birabazwa n'amasosiyete mwakozemwo. Urumva nk'umuntu atunga agakoresha abakozi ntategure ko boshobora kuzoba hatari urumva ababanka ufise abakozi 10 ukavuga ati ninapfa muze mwimenye muja iyo mushwiragirira
ufata abana bawe ukabirukana mu mahanga ngo ugiye kubigisha ibintu baze bakene wewe wari ufite ibintu byose wararondeye canke baze babe urabyizi biragoye nyene urumva ubwize nabi nivyo rero iyo mwubatse mwubake neza na BMBC twifuza ko tuzoba isosiyete ikomeye nico gituma dufise inzego muhora muzibona kugira ngo entreprise ntishingire kuri jewe canke ku wundi muntu anyungiririje ishingire ku bantu benshi izibandanyiriho ngwaye canke ntariho murakoze nakantu ngomba nakamushwara rero muyobozi mukuru turagushimiye cyane ku kuba watwishuye neza ku kibazo twariko turavuga, ariko hariho akantu gatoyi noshima yuko ubwira abantu bariko baraturaba muri uno mwanya. Urabona yuko ibyo dukora tubishyira ku mugaragaro. Hariho umuntu twigeze guhura, ni inkuru yarabaye, reka ndayivuge nawe ugira icyo uyivuzeko. Twigeze guhura arambwira ati je mpora mbona amazu mwe mutwereka, none by'ukuri ajya amazu nay'ukuri canke n'ivyo muduhenda. Zirya nzu duhora tubereka z'ibicapo tuba twatunganije bitunganirizwa ngaha mw'ishyirahamwe BMBC canke bitunganirizwa ahandi hantu? Wobivuga ko iki kamuyobozi mukuru w'ishyirahamwe BMBC? Okay, urakoze cyane. Bwa mbere BMBC igituma warahajywa n'abantu batemera ko ibintu twakoze ariko tubikora. Urumva muri ya ntumbero nyene yuko ama entreprise mu Burundi banye niyo batabashaka bazogera kure, bavuga ati reka ndondere ninagira muri retraite irashaka ipfe. Ntibarondera ubuhinga. Ugasanga entrepreneur ni mutunzi, mugabo nta n'umu engineer afise akoresha. Ugasanga bose ni ibintu bidafasha. Twegera muri BMBC twateje imbere ubuhinga. Bijya bintu byose mubona tubwira nta n'ifoto nimwe dukura handi. No kuva mu ntango nitwe turondera ifoto z'ahandi. Ifoto zose dukoresha nizo twarirondereye twebwe muri BMBC. Ziva mu byo ducapura, ziva mu byo twubaka. Kirumvikana? Rero twebwe turishira hamwe novuga gihagazeko. Nitwigisha hamwe kinini, nituri societe nini. Nta binabiri dufise. Mugabo ku by'ubuhinga turihagazeho ku buryo nituzerinze twebwe. Nta kazi turanga guce tuzarandi abantu bakadufasha. Turikwije mu bahinga. Muntu mbere kugira ngo tuhame tuvuga ukuri abantu baturondera ibintu babironke, ariko kandi tugire gakazoza, sivyo? Nivyo rero hari ama entreprise horo bana kuri internet afata amafoto akora kuri internet agashira ibintu batakoze. Batse unashobora gukora. Twebwe dukora byose ni ivyo mwaneze twakoze. Naho gusa kubera dufite ubushobozi bunini, kubera nyene abaduha akazi ubushobozi bafise, hari ibyo dushoboye mutarabona, sivyo? Kubera atahura bidutuma nivyo. Mugabo kugeza haje ibyo mubona nivyo twakwikoreye. Nivyo rero mutomba nta makuru y'impimbana arimo. Reka twebwe ibyo tuvuga turabishoboye, iyo mwubatse mwubake neza. Mwubake muri kumwe na BMBC yo yerekana ibintu ishoboye. Sivyo? Twe nitsama canja. Sugira ngo turyosharyosha umuntu gusa. N'abatugendera aho dukorera barabizi. Murakoze namwe. Turagushimiye rero muyobozi mukuru w'ishyirahamwe BMBC kuba uduhaye amakuru nkayo yose. Rero twobandanya twibutsa abantu bariko baradukurikira ko mushobora kubandanya mudukurikira muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, kuri Twitter, eka no kuri YouTube, na site web yacu ni www.bmbc.bi. Murashobora no kudutelefona kandi direct kuri WhatsApp, inimero murayibona ngahanye kuri ekra. Iyo mwubatse mubake neza.